Yesu ashimwe sheri. Amen. Umeze neza? Namahoro namwe. Ego cyane. Abera tuzotaha nyamuvyizera mvugira ngo amen. 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 Sheri mvuye kuri eglise ubu nyene. Hewe pastori yatwigishije ijambo ry'Imana. Ya! Ngo twese turabageni ngo ba Kristo Yesu. Ivyo bintu nyamuvyizera mvugira ngo Imana. Imana. Amina. None sheri ntatebeje mbarira upima imetero zingahe aha ku bitugu umbarire mezire zawe zo ku bitugu umbarire n'izubumanuka kugira ngo ntihabeho kwihenda sange hari ibitaptonze sa ivyo kurambira n'ibiki ingazira ziki sheri jawe ncumva ijambo ry'Imana ryankoze ku mutima numva ndasobanukiwe numva ndatahuye neza burya naciye ngenda mu isoko hewe ncangura ibatse y'umuroturutu yera ngo de nifuza yuko tuyishonesha amakanzu meza akwiye kugira ngo tube turimenyereza mu ijuru ntituze tugorane umuntu bamwambika ikanza buri uko atambuka uko agenda kuko urabizi neza sheri yuko nta mugeni yambara ibutura ariko sheri ndakubaza ubu telefone uzi ko ndi ku kazi kuko kurondera rasiyo y'abana kurondera amafaranga y'inzu n'ibindi ivyo arivyo uzana itesha mutwe umbwira ibyo kumusoneshereza amakanzu je nazi gutuma oya nukuri kw'Imana erega sheri ivyo ni ivyisi kandi nivyo wewe birondere je nanje ndaba ukuntu nopambana muri ibi byo mu ijuru kuko twese dushira ku mugozi umwe hanyuma rero tuze duhurize hamwe wewe mbarira gusa izo metero ndiko ndagusaba washaka batuma bashira kwa kantu k'akadanteri bashire ku danteri ku bitugu canke bayishire mu kwa jewe ndabyimenyera ntabwo mbarira gusa mezire sheri uri kuranisha nani uri kurambuza akazi hanyuma ni waba wasaze umbwire ndakujane kwa Rojandi ivyo bintu uri kuravuga wumva bisobanutse oya nukuri wewe gabanya kode reka kugara umutwe wewe ugurura ubwenge uvyoroshe birasanzwe nta kidasanzwe kuko twe turi mu nzira ija mu ijuru dufise inzira turiko turafata nta muntu numwe azogutwenga ko twe dufise yo turiko turaca kandi yo tuja turahabona dufise n'abariko baraturongora ariko baratubwira uko ibintu bipanze reka tugendere mu rutonde ivyo nta kidasanzwe n'ukuri basi reka tugire ibubu iyo kanzu ndayireke tugire ibubu dushireko n'akantu k'akadanteri tuze duseruke imbere y'umukwe tutagira agasembwa twambaye dusajije sa ndabona ufise amayinite yo konona reka ndakureke uno musi sinzi ivyakubayeko ariko batakuravye neza wewe no kwa Rojandi nzosanga bakujanye ego nukuri kw'Imana ngo yarakuvye ega vya bintu birakaze biraho birekana hari kuneza yiwawe reka Yesu azobanze aguhereze umuruturutu gurushunge nze ndabe kumenya kurutambukira utabaye rimenyereza ngaha kwisi biragusha nikabasha telefonende pastori oya yarinze avyigisha we yoba yarayishoneshe reka ndayihe mwarimu nawe asoneshe mwarimu amen oya sorry murambabarira nari ni oya mwarimu yoyigurira reka ahubwo ndabe ndayihe diakoni niwe naba nkoreye Imana neza ndayihe diakoni yowe reka ndayihe umwe ahora atwaza ibitabo pastori diakoni alo ariko izirizo nazo gamana yanje tuzobana nazo gute no mu vy'Imana ziritamwe urabona ngo zimbuza gukorera Imana kandi nazindutse ubuzi wo kuyikorera
mugabo nta kibera ubusa kumenga dufise abadiyakoni b'abagabo benshi burya nobagurira vya bitenge vya Louis Mars aha bose mu wese ntiyoshomesha kandi nziza imubere uburyo bw'uko baserutse imbere y'Imana n'Imana ivuga ati wow ngaba abageni banje bumva ibintu bagakora kare uko babibwiwe batahuye batagira kode nkizo z'umugabo wanje yase kuvyumva abadiyakoni bose babagabo dimashe duhure ico kirega